Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV n'umwanya biba bigezwe ko biriko biravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri rigenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 tubazaniye amakuru ahambaye cane amakuru ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi turaza kubabwira inkuru ziriko ziravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye turaza kubabwira amakuru atandukanye arabana n'umutekano aho ibintu bitifashe neza turaza kubabwira ku bwoba Perezida Evariste Ndayishimiye afise muri kino gihe mu gihe hagize iminsi havugwa cuka kibi kiri muri CNDD FDD indani mu mugambwe ndetse no mu bategetsi bakuru muri rusange bivanye n'amatora yimirije yo mwaka wa 2027 nimba ari umuntu atorohewe na gatoya muri kino gihe ni Perezida Evariste Ndayishimiye turaza kubabwira amakuru menshi ariko aravugwa mu bihangange vya CNDD FDD aho ibintu vyasubiye gukomera turaza kubabwira ku nkuru irabana n'abigisha bamaze amezi 8 badahembwa turaza kuraba ivyo abo bigisha vyoba vyaratumye nyine badahabwa ku gashara kabo mu gihe hagize iminsi havugwa yuko bamwe mu bigisha baba bariko barata akazi bakomoka bakaja gushaka ibiyede ndetse n'ubundi buzi hanze y'igihugu c'u Burundi muri ano makuru turaza kugaruka kuri ivyabo bigisha bamaze amezi agira 8 turaza kubabwira ukugene Ndayishimiye ari ku murindi uhambaye wo kugendera abanyagihugu ndetse no gukora ibiganiro ku mihora ya YouTube mu gihe ivyo biganiro atinya kubicisha kuri radio na televiziyo vy'igihugu c'u Burundi turaza kubabwira imvo aho ukwezi kumwe gusa Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugirana ibiganiro n'imbonesha kure zigera murenye zo kuri YouTube ariko nanone ivyo biganiro bikaba bidacishwa kuri RTNB byo bifise aho bihurira n'inyinonyurana riri mu butegetsi bwa CNDD FDD byo bifise aho bihurira no kugene bivugwa yuko Ndayishimiye muri kino gihe ari gukumirwa muri ano makuru turaza kureba ivyo vyose biriko biravugwa cane nimba utaravyonda kuri sabone canke subscribe uravyonda ko kugira ngo uzubana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Impembo ya CNDD FDD ntiyoroshe ivyaraye bishikiye mu rwizatungaro y'izina Karutimana batazira wa Kenya vyo kwigisha benshi hari ejo haheze hari ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu bitaro vya gisirikare Hôpital Militaire de Kamenge Aloys Ntakarutimana yari amaze iminsi arwariye muri ivyo bitaro aho yararyamye yafashwe yaboneka afise ibimufasha guhema arafise ikibazo gikomeye cane ca hypertension iguma iri hejuru cane afise n'iyindi ngwara abaganga bo mu Burundi bemeza ko badashobora kuvura yategerezwa kuvurirwa mu Bufaransa ejo haheze niho babona icegera c'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimbabe na komiseri w'igipolisi bazananye n'igifyo c'abapolisi bashikaho agwariye bategeka ko ibimufasha byose babimukuramo kugira ngo bace bamusubiza ubutaraririye mu mpimba abaganga byarabateye ubwoba maze umuganga ca abanza gukora ibipimo byose arabereka uko bamukuye ngaho ameze mu yandi majambo yagize ati murabona uyu muntu mujanye uko ameze icyezoba nimuze murabidushirako ni gutyo mu rwizatungaro y'izina Ntakarutimana batazira wa Kenya yaraye iboneka ko agwaye cane abamutwaye bazana ivyitwazo ngo wa Kenya yoba ashaka gutoroka hari ibanga ritazwi abatwara batinya ko wa Kenya ashira hanze
wa Kenya yahagaritswe ku wa 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 haciye iminsi ibiri avuye i Buraya. Ku wa gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 wa Kenya yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba atabanje gucishwa muri parike. Mu Mpimba bisa nuko kiza kumugendera, umuntu wese agiye kumuraba avuye telefoni yiwe ica isakwa kandi aratumwa ko mwiperereza kubazwa ivyo yavuganye nawe. Telefoni y'umukozi amugendanire yama iriko irasakwa ibiyicamwo. Dosiye ya Kenya yarakuwe muri sentare nkuru ijanwa muri chambre judiciaire ya sentare Ntahinyuzwa. Wa Kenya yarigeze kuba mushingamateka kuva muri 2015 gushika muri 2020. Ubu nta mabanga nawe afise yosigura ko urubanza rwiwe ruhera muri sentare Ntahinyuzwa. Igituma munyamukuru nuko abatwara igihugu badashaka ko dosiye ya wa Kenya imenywa n'abantu benshi. Biraboneka ko hariho ibanga rikomeye cane ririko riranyegezwa. Hari ikintu wa Kenya yobazi kizira ko avuga. Kugeza ubu ikizwi nuko Aloys Ntakarutimana yafashwe basabwe na perezida wa RDC avuga ko adatahura ingene umuntu wa Ndayishimiye yagiye gushira umutahe ukomeye mw'ihinguriro ry'inzoga riri i Bukavu mu gace kagenzurwa na M23. Ikindi kizwi nuko ata kintu wa Kenya yubahutse gukorera i Bukavu adafise uruhusha hawe n'abategetsi bo hejuru b'u Burundi. None ni kuki batinya ko avuga bizoteba bimenyekane? Ariko abantu babitse amabanga nk'ayo hari aho ubuzima bwabo buba bubangamiwe. Umwuzukuru wa Ndayishimiye biragoye rwose gutahura ko wa Kenya ari we ariko arakorerwa ayo mabi. Aloys Ntakarutimana ni umuntu yegereye cane umuryango w'umukuru w'igihugu. Abegereye iyo miryango ibiri bavuga ko ari abantu bagendanira ku rugero rudasanzwe. Imanza z'imiryango bazimaranira rimwe, umwe wasanga ari pare canke mare w'umwana wundi. Bari abantu bafatanye cane nk'uko amasoko abandanya bivuga. Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya si uwo ari we wese mu ntwaro ya CNDD-FDD. Ni umurwizatunga yamye atonye kuri iyi ntwaro kugeza aho ayibera umushingamateka. Yageze ku rugero rwaho n'iperereza rimukotera amazu. Yageze amasoko akomeye no mu gisirikare. Vy'ukuri si uwasanzwe muri iyo ntwaro. Umwe mu begereye umuryango wa Kenya ari ku mugabane wa Amerika yagize ati ibiriko birashikira wa Kenya bikwiye kubera icigwa abatari bake muri iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Burya wa Kenya ahamagara Ndayishimiye ngo sogo, Ndayishimiye nawe ahamagara wa Kenya ngo mwuzukuru. Muca mwumva urugero rw'ubucuti bariko, ariko wumvise ibintu bamushiriye ko wokumirwa. Ubu baramushirako ngo afise pasiporo y'u Rwanda, ngo agendanira n'u Rwanda, ngo yakoranye na Makenga na M23. Wa Kenya ngo ni umuntu ata kintu na kimwe yo kubahuka gukora adasavye urusha abategetsi bo hejuru mu Burundi. Vy'ukuri nta na kimwe yo kubahuka amatungo yiwe ariko arafatwa bageze aho bashaka kumunyaga utwiwe. None ivyo bintu rame gayemwe. Biraboneka ko hariho umurwi w'abarundi badashobora kugira icizere naho umuntu yoba abegereye gute. Nimurabe uko bagize muganga Christophe Sahabo, raba uko bahejeje kwica mushikiranganje Gabi Bugaga. None raba ivyo bariko barakorera Aloys Ntakarutimana ataco atari yarakoreye abasendede-FDD. Ibintu bizorangirira hehe? Ibintu biteye ubwoba bibandanije kuba. Mbere yuko tugaruka kuri ya makuru yandi ariko aravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse
n'icoba n'icuka kibi kibandanije gututumba mu gihe himirije amatora. Reka tubanze tugaruke kuri ya nkuru twari twababwiye ku bijanye n'abigisha bagize amezi 8 badahembwa umushahara wabo. Ni mu gihe hagize iminsi hanavugwa amakuru ajanye n'abigisha bariko baratoroka canke bariko barahunga igihugu bakaja gushakisha ibiyede hanze y'igihugu mu bihugu bibanye ndetse n'ahandi hatandukanye. Twari twababwira yuko abigisha nyine bashasha bamaze amezi 8 batarahembwa kuva muri Gitugutu umwaka wa 2025. Twari twababwira yuko abigisha bashasha baratanguye akazi kugeza uyu munsi barakora ariko ntibarigera babona agashahara kabo. Kera umwigisha mushasha yahembwa umushahara wa mbere inyuma y'amezi 3 bawita cumure kimire, ni ukuvuga ko amezi 3 ibijanye vyose n'uwo mwigisha vyoba vyahejeje gutunganywa agaca aronka umushahara umufasha gutangura ubuzima. Ico gihe nta mashini nyabwonko bizwi nka ordinateur zabaho, nta telefoni ngendanwa yabaho nk'ubu. Hagize n'ikibura baca bahamagara amakuru yose bakarara bayafise. None ubu bipfira hehe yemwe? N'abatwara badashoboye akazi ni umutima w'umuntu waheze. Leta yoba yibaza icari co gukora amezi 8 udahembwa mu buzima bw'uno munsi. Abashikiranganji bo nyine basanzwe bahabwa ibitari bike na leta, bo bamaze amezi 8 badahembwa bo kwifata gute? None umunyagihugu mutoyi nk'umwigisha ibimubesha ko vyose abiziga mu gashahara. Abigenza gute iyo amaze amezi 8 akora adahembwa? Bashikiranganje François Havyarimana w'indero, Gabriel Nizigama abakozi ba leta na Arendi Kumana ikigega ca leta, nimwikubita agashi mutunganirize bano bigisha barababaye nk'uko namwe mwokwifuza gutunganirizwa mu bafashe rwose kuko aho bageze aho umwanzi ashaka. Reka tugaruke kuri ya makuru yandi twari twababwiye mu ntango. Kubwa Ndayishimiye ngo abavuga ko imbonakazoza ari inkinamico n'amashitani. Ndayishimiye aguma atangaza ko urugero rw'imbonakazoza rugeze ku ntambwe ishimishije, yifatira mu gahanga abavuga ko imbonakazoza ataho itaniye n'inkinamico akabagereranya n'amashitani. Kuko abandanya bivuga ngo hari abarundi sinzi bamaze gushika mu mbonakazoza 2040 n'abandi bamaze gushika mu mbonakazoza 2060. Ivyo umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Main Switch mu ntango zino ndwi. Uyu murindi wa Ndayishimiye mu banyagihugu ugamije iki? Ndibutse yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari mwihikanwa ridasanzwe mu binyamakuru ariko atanga ibiganiro vyiyaguye mu binyamakuru ku muvuduko utari umenyerewe. Hari abahava bavyumva nk'ibisanzwe ku mukuru w'igihugu ariko ntibisanzwe na gato. Ibi biganiro turiko turavuga biratandukanye cane na biriya biganiro bigufi umutegetsi atanga aho yagendeye. Mu mezi adashika 2 gusa Ndayishimiye atanze ibiganiro vyiyaguye inshuro 4. Yatanguriye mu kinyamakuru Yaga, abandaniriza muri Jeune Afrique, Intumwa na Main Switch. Igitangaje cane nuko muri ivyo binyamakuru 4 atigeze ahitamwo iradiyo nkuru y'igihugu RTNB. Biraboneka ko umukuru w'igihugu yamaze kubona ko abarundi batagitambira canke batagihurumbira RTNB kumvo atayobewe. Ubu Ndayishimiye ariko aja gutangira ibiganiro mu binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, aho azi neza ko urwaruka ruhurumbira cane. Mu bituma Ndayishimiye agwiza umuvuduko mu binyamakuru, afise ubwoba bwinshi muri kino gihe mu gihugu. Arabona ko hasa ntadatekanye, ariko umukuru w'igihugu arazi neza ko abarundi batakinamwifuza. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD arabona ko bahoze ari
abakunzi be babona ko batakirabana ryiza. Ivyo biri mu bituma umukuru w'igihugu ariko agerageza kurema icizere mu Barundi abicishije mu binyamakuru, yamara asa n'uwuriko asuka amazi ku mugongo w'imbata kuko amazi yaramaze kurenga inkombe. Muti gute? Twama twababwiye ibiriko biraja mbere, n'ahagerageza kurema icizere mu Barundi. Abarundi baramaze kumubonamwo ishusho y'umutegetsi ataco ashoboye. Ndayishimiye nta mahirwe angana n'urutete rw'ururo hasigaranye yo kugarura icizere kuko Abarundi baramurabiye ku bintu vyinshi muri ino myaka 6 amaze arongoye igihugu. Yaramaze kunanirwa gukemura ikibazo c'ubutunzi bw'igihugu kuko ifaranga ryacu ryabandanije guta agaciro, ibiciro bibandanya kuzamuka, nayo ivyankenerwa navyo bibandanya kuba umuzi w'ibuye muri politike. Naho umukuru w'igihugu yarananiwe no kunga Abarundi ngo babe umwe, aho gutahukana impunzi azita inkozi z'ikibi. Urubuga rwa politike yararwugaye ku buryo umunyepolitike atemererwa kuja mu kwaha kwiwe, atarekuriwe kwitaba amatora. Mu bijanye n'umutekano yarahaye ububasha budasanzwe imbonerakure ku buryo uwo zidashaka zimurara ku mugongo no ku mugono. Igisoda cacu cahora ciyubashe yaragisambuye kubera amaronko ahabwa na Kisekedi. Biramaramaje kubona intwazangabo itoroka gisirikare igahitamo kuja gukora ikiyede ku ruzu rwa Idubayi, naho ariko aca giti no ku mabuye atanga ibiganiro vy'agasakisaki. Biraboneka ko adafise ibintu bifadika kandi birimwo ubwenge n'ubuhinga atanga muri ivyo biganiro. Ndayishimiye yibaza ko ibiganiro ariko aratanga bizorema icizere mu Barundi, yamara ahubwo amajambo ahavugira ariko arunyura ibintu. Ndayishimiye avuga mu biganiro atanga yoba abihanurwa n'abahanuzi biwe nibo bamuhenda, canke ni kwa kundi nyine akora ibintu atabanje kubwirwa. Umukuru w'igihugu arakwiye guhagarika ukubesha Abarundi kuko si abana. Umukuru w'igihugu arafise ingorane ikomeye yo kumenya ico hajejwe n'ico Abarundi bamwiteze ko. Ntibitahuritse ingene ashobora gutanga ikiganiro c'amasaha 2 ariko ikiganiro cose akakimara ariko arabesha ku kibazo by'inkoramutima bihanze Abarundi kandi birajitira Abarundi muri kino gihe. Hari ibihugu bimwe umukuru w'igihugu waho yohirahira akavuga nk'ibivugwa na Ndayishimiye, yorara abogojwe ikibiriraho atamanama arinze gukorwa. Kuba Ndayishimiye yubahuka ubu muri 2026 akabwira Abarundi ko yagenwe ngo yitoze mu mwaka uza kubera ubuhizi bwamuranze mu myaka 6, ngo ni ugutesha agaciro igihugu cacu. Aya majambo arashavuza cane abasendede FDD kandi na Ndayishimiye arabizi, nico gituma asigaye arungika imbonerakure zibaherekeza mu tuzu twitora kugira ngo zicunge ko abasendede FDD bashira igikumu kuri sendede FDD. Kuba Ndayishimiye rero azi ko abasendede FDD batakimwizigiye kuri urwo rugero, inzira nziza asigaye afise niyo gusohoka akavuga utujambo tudashoboka. Kandi ico Abarundi bamwe bamusaba nuko yatanga imihoho ibintu bitaracika. Kuba Ndayishimiye yubahuka kwita amashetani abamwereka ko imbona kazoza avuga ataho itaniye n'ikinamico, cyo ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye yihebuye ariko aca ahitamwo guta igihugu mu manka. Ni gute igihugu cova ku rutonde rw'ibihugu
cengeretse mu gihe kitagira ibitoro, isukari, amafaranga y'agaciro, ibinyobwa ndetse n'ibindi. Nta kuntu na kumwe igihugu co kwisununura mu gihe umukuru w'igihugu atabona inzira yokoresha kugira ngo abigisha, abaganga, abasirikare bahagarike guta akazi. Kuba Ndayishimiye yubahuka gutyoza Uburundi ngo afise umuzikanyi uhumirije kubera adashobora guhingura, sinzi ko akubita agatima impembero akibukayo yakoreye muganga Christophe Sahabo yari yakubakiye ibitaro vy'akarorero Kira Hospital. Gushika ubu Burundi burongowe na Ndayishimiye buzwi nk'igihugu wahashoye udufaranga aca agabwa ko ibitero vy'inkoho, agafungwa canke agakorerwa irindi terabwoba hagamijwe kwihagira ubutunzi bwiwe. Mu bisanzwe umuntu afise umuzirikanyi uwuhumirije ni umukuru w'igihugu bwiwe, si abarundi harya. Dangote ntiyatinye abarundi ahubwo yatinye uwaboheye Christophe Sahabo mu mpimba. Kuba Ndayishimiye yubahuka akavuga ko gusangira amabanga y'igihugu hagati y'ubwoko atavya yifuza, akitwara ko yisanga yahawe abashikiranganji b'ibijuju kugira ngo baserukire ubwoko kanaka. Ibi vyerekana ko burya afise umugambi w'umugambwe umwe, anashaka ko abarundi bigaburamwo kabiri. Ku bwa Ndayishimiye ashobora kuba abona ko ata wundi mushingamateka w'umuhutu yari afise ubumenyi muri buhumuza gusumvya umuhutu Shabani nimubona. Ndayishimiye nahumure, abarundi barazi ko mushikiranganje Aritimo Katihabwa atabogojwe kubera ari ikijuju, ahubwo yazize ubushingantahe nyakuri bwiwe, canke siko ayo majambo yiwe yoba afise aho ahuriye n'ivyashikiye umushikiranganje Gabi Bugaga. Kuba Ndayishimiye yubahuka akabwira abarundi ko ishirahamwe rya Afurika ryamutoye kubera ubutwari n'ubukerebutsi, ivyo akerebutse ko turabizi ko ari ukuja kwiborogesha ku mpanda, ngo ntazi iyo imiliyaridi 54 zakorokeye ari mu basuma bayariye. Kira noneho harongoye ishirahamwe rya Afurika kubera Uburundi bwari buramukiwe. Iyo baraba ubutwari ntaba anarekuriwe kwegera hariho harabera amanama y'iryo shirahamwe. Muri make ibiganiro Ndayishimiye amaze iminsi anyuragiramwo rutavanako mu binyamakuru, nta kintu na kimwe bifise c'akamaro aja kuhavugira kiretse kubesha gusa. Ni ukuvuga ko muri aya mezi abiri amaze kumara amasaha ashika 8 imbere y'amenyesha amakuru ariko agerageza kwiyambika agahuzu kera, yamara bisa no guta wakuba kuko akuzuye ntikamurikwa. Amajambo Ndayishimiye yavugiye muri Yaga Jeune Afrique intumwa Main Switch muri aya mezi abiri arateye isoni. Tumuhaye amanota dufatiye ku biremere karite bw'inyishu yatangiye muri ivyo binyamakuru vyose ni 0% ubeshi bukabije buranga abategetsi bari mu vyaduhagurukije masoko yacu. Turashima ukugena abarundi babandanya kwerekana ko batakikangwa n'akarimi gacisha inka ku kiraro. Turasaba kudatebukirwa, ntihagire umunsi n'umwe muzizera mukomera amashi ibinyoma vya Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yarabonye ko atakibesha ngo bikunde, nico gituma asigaye abatuka ko imizirikanyi yanyu ihumirije, naho urwa avyuka apfa
kwidadira kandi abizi neza ko ata nguvu afise zo kurwanya abarundi ntavyo yoshobora. Nta mukuru w'igihugu mwiza mw'isi nzima arigera atsinda abanyagihugu nk'uko twama twabivuze.